Video TV nk'uko musanzwe mubizi murashikirizwa na Dave. Aba nkwibutsa nimba ari ryambere uje kwica no gukanda subscribe, gufungura inzogera kugira ubashe kubana natwe mu biganiro tuzoza turabashikiriza hano. Reka nizere ko ugiye kubana nanje mu kiganiro c'uno munsi kuko ndazi neza ko kizogufasha. Uno munsi rero tukaba tugiye kurabira hamwe ijambo umutama yabwiye umwuzukuru wiwe mbere yuko apfa, ariko nubu umwuzukuru w'uwo mutama aracabona ivyo yamubwiye ko ari byo kandi biriko biramufasha. Impamvu nabikuzaniye nuko nizera neza yuko nawe bizogufasha. Mwuzukuru wanje, goma mbwira ibi bintu mbere yuko mva hano hantu nkagenda, kugira iri jambo ryanje rizobane nawe kugeza igihe nawe uzobibwira abana bawe. Icambere ngiye kukubwira nuko muri buno buzima tubayemwo amahirwe menshi nuko ari twe twiyitiramwo ico tugomba kuba, kandi nawe witamwo ikintu kibi, ariko ikintu kibi nikireka kuza kutubako. Shatse kukubwira ko igihe imisi yose kitazoba ari c'amahirwe, ko hazoza igihe kibi, ariko kandi uzige neza ukuntu ukwiye kwitwara muri ico gihe kibi uzoba urimwo kugeza amahirwe yongeye kugaruka. Igihe cose uzoba ubona ivyawe bitameze neza, uzosenge cane, wige kwegera Imana kuko yo niyo izi bitubako byose kandi yama yiteze kutuba hafi mu bihe nk'ivyo. Mwana wanje, uzige kuba umugwaneza mu maso y'abantu kuko ntuzigera umenya aho ubufasha buzanana. Uzokunde abantu kandi ubafashe mu gihe bakeneye ubufasha bwawe kuko isi izogera aho ikuriha ivyo wayiguranye. Ntuzigere wirengagiza umuntu n'umwe, ariko kandi ntuzigere wizera umuntu n'umwe kuko abantu barahinduka. N'abantu bake bazokwipfuriza kutera imbere bibavuye ku mutima, ariko benshi bazokwipfuriza kutera imbere bitabavuye ku mutima. Kandi abo nyene nibo mu nyuma bazokugwanya bamaze kukubona wateye imbere. Ikindi no kubwira mwana wanje, ntuzigere witega ibintu biva ku bandi, uze wige kurondera ivy'iwawe, wemere ubiruhire ariko bibe gwawe ari byo wirondereye. Ikindi, ntuze wigere wemera guta agaciro kawe kubera amaronko canke ikindi kintu cose. Icubahiro cawe uzokirinde kugeza upfuye, kuko niho abari munsi yawe bazogira ico bakwigiyeko. Uzokwige kugira agacerera aho ubaye hose, kuko umuntu ahoze si uwo ari we wese ashobora kumenya ko yiyumvira canke imibereho yiwe, kandi umuntu ahoze ahorana icubahiro ciwe ahantu hose ari. Nuko rero nkaba ndangije shimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kunkurikirana. Mwari kumwe na Dave Uwikunze. Reka kandi nizere ko iki kiganiro nawe kigiye kugufasha. Nimba wagikunze, genda ufyonde hajya handitse sabone kugira uzokomeze kubona ibiganiro nk'ibi, kandi uce ukirungikira abantu bose ukunda kugira nabo kibafashe. Kandi nimba cyakuryoheye, andika ngaho muri commentaire ati Imana imbere twebwe inyuma. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.